ugera twika gose Bface on the floor kama dawa n'ubundi uzosanga yitwa Bface azoba ari fake indirimbo ya Bface uzima James indirimbo za Bface handazi agura ndazi Patri zose ararenze zose ndazi amahoro juti bakunzi ba Niasel TV muri mu cyangwa mahanga turamukije ati big up sana wherever you are, shout out for you. Navuga wese navuga witanga mukurikirana ibiganiro vya Niasel bivanye nivyo tugushikiriza vyo vyose. No musi turi mu Kayanza, navuga turi mu Kayanza, navuga n'abandi bantu benshi batandukanye. Yes, kumbere n'umuririmbyi mukunda cyane azwi izina rya Bface on the floor, ari kumwe n'umuririmbyi kandi mukunda cyane DJ Oli, ari kumwe n'ukumbere n'undi muryango wari usanzwe waruje kuvuga gusabikanya. Navuga BK bari bafise n'abana bo mu Kayanza, navuga abo bikunze kwita ngo Kayanza Kid. Benshi murabazi kumbure baraza kutubwira byinshi n'ukuntu babasanzwe babayeho. Mbega kuba babitaho wibaza ko bibakuye cyangwa baracakeneye ibindi? Kumbure turaza kuvugana nabo byinshi. Umuntu wese azi yuko ava mu ntara ya Kayanza ikomera amashyi menshi. Yateguwe na Burundi Nkunda Company isanzwe irongowe n'uwitwa Ding Delicia. Kuri uno munsi nabonye ni mu cyubahiro cyabo mu bakomera amashyi. Turi kumwe n'ujya mu papa mubona yambaye chapeau afise n'ubusage, niwe arongoye runo rwaruka rwa Kayanza Kid, nawe nyene mu cyubahiro cyo mu gukomera amasimensi n'abamenyesha makuru bashoboye kuza hano. Kino gikorwa kugira ngo gishike kure kiba gikeneye abamenyesha makuru, ari naco gituma nabasaba yuko twabakomera nabo nyene amashyi. Turi kumwe n'abandi bashoboye kuza gushigikira kino gikorwa, bakunze umugambi kuva ku munsi wa mbere gusa no munsi bama bafashe ya mbere kugira ngo basigikire kino gikorwa, nabo nyene mu bakomera amashyi menshi. Nuko twamaze gutangura rero duse programme ndende, ariko turazagerageza kugenda nayo buke kugira ngo dushobore kurangiza. Bamwe basigare hano abandi bamanuke mu gisagara ca Bujumbura, ari naco gituma nashaka gusaba Pastor Chris ashobore kuza hano adusire mu maboko y'Imana, hama dutangure neza igikorwa cacu cy'uno munsi. Twese hano twicishe bugufi, dushobore gusenga twereke Imana kino gikorwa tugiye gukora hano, hama ibindi bice bibandanya tugire Kristo. Kuri kino kibanza nubwo byose bifise inzira imwe gusa, kugenda bitonda bije imbere kandi bigenda neza. Muri kino kibanza turaguwe neza kandi turakingiwe. Muri kino kibanza byose bikomeza kugenda neza. Ndaheza izina ryawe ko ntawe usa nawe. Turaguha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amashyi menshi ku Mana yo mu ijuru. Modoka mvuye urumva kibaza. Gusa turashimira ko mwaje kutugendera. Turashimye cyane kabisa ko mwaje kutugendera, ari byiza rwose. Kugira turaza kubakira tubereke impano zacu kugira muze gutwenga naho n'umega mwakanye bamumega bashavuye sinzi n'abarugu sinzi ngana ko turabakira gusa turabakira nyene mu mwanya uza sinovuga byinshi turaza kuvuga. Meze neza kumengo murakanye ndabasha murakanye ariko harakizuba kugira ngo mwereke yuko mudakanye mukoma amashyi menshi numve. Yego ndaramukije cyane, sinshimye guhaguruka kuko muri uno mwanya naho mutwakiriye natwe tubanze tubabona akanyota, hanyuma ikitugenza murakimenya. Ariko kimwe mu bitugenza twifuje kwicarana nawe nk'uko mubibona, dusangire nawe hanyuma ibisigaye murabimenya. Murakoze cyane. None ko munzibiye kandi nshaka kuganiriza abari inyuma, iyi ni insolite. Yesu ashimwe cyane. Umva ni muvuge amen. Ndasubira mu Yesu ashimwe cyane. Amen. Voilà, c'est ce que je veux dire. Assalamu alaikum kwa Islam. Wa alaikum salam. Ya man.
icyatuzanye hano nibaza mwakibonye twaje gutemberera urwaruka rwa Kayanza Kid cyo nabitanguye kera barazi indirimbo yanjye yitwagura nyene bayitanze bakanyukuye sana nyene murarurenze mani mwikomera amashimwe sana so nishimire kandi n'abaduhaye buno butumire bakatwizera tuze kuba kwifatanya nabo company yanyu yubahwe vraiment hama n'abatwakiriye bose abo turi kumwe abajournaliste bari hano amakamera yose ari ngaha Imana ibahezagire muvuge amen no amen musubire mu amen amen utayivuga arasohoka avuga amen amen murakoze cyane rero kageze ngaha So amazing boy, you do something different. Unkora ivy'abandi batigeze bakorayo. Umubiri fisi chaka, I love you my baby. Kaje kanu kunda kumpa, I lose my control. Abemera nazi yuko kazarura kuba amashimeshi uyu You're so amazing boy, you do something different. Unkora ivy'abandi batigeze bakorayo. Umubiri fisi chaka, I love you my baby. Kaje kanu kunda kumpa, I lose my control. Urumwe rukumbi, wambwiye akajambo ndagukunda. Sinzokibagira, naho nzoba ndi mu nda yezi. Baby I go follow you, spending my life with you. Cause I don't wanna let you go. Ibihe byose je nawe. Kala joshe, kala joshe. Subira ukambwire, nukuri kala joshe. Kala joshe, kala joshe. Kajambo k'urukundo, nukuri kala joshe. Gira ico mbwiye mami, vy'ukuri ndutira mani. Nkorera kakajese, ngumize muri mu. Twari gushobora kwizana ibintu byose nk'uko twari tubyifuza ariko kandi si uko twari dufise byinshi ariko muri duke mubona muze kutwakira uko tureha rero bane na muremure rwose hanyuma muze twagerageje kumenya kuri Kayanza Kids twaramenye yuko muri abana beza cyane murengeye no kuba n'abana beza mwarangabiye n'umugabo Maman chérie ça va Moïse ça va vous avez le chéri wanje kwa Moïse nagabiwe na Kayanza Kids uramubona Moïse sawa Magute kufise mushemi mustili ho Kuyumbanet ego hanyuma nkuko twari twemeye ibintu byinshi cyane ariko twabyiyemeje mu mitima y'iwacu ntawe twabwiye ngo twiyemeje iki ufise ubutore kandi twaramenye yuko muri icabwenge mukerebutse twarashoboye kumenya yuko mworoye rero ntitwari kuzana uruhongore rw'ibintu canke ngo tuzane inkoki imwe tuze tuyikoreye canke impene imwe ariko twifuje yuko kano kabahasha nubwo ari gatoya muze murabe igitungwa kimwe canke bibiri canke bizovamo bivanye n'izo mwifuza korora muze muvuge ati hariho Burundi nkunda company yaciye hano iraduha kano kantu rero reka tugire natwe ico dukoze kugira ngo ejo kaze katuvyarire umusaruro ndibaza yuko niyo ari impene imwe canke zibiri zikavyara ndibaza yuko bizogenda biduga bukebuke musange mwese mwakwiwe ndibaza yuko ari gato ariko mukakire kuno kandi mugashire ku mutima ushiyo hanyuma nifuje yuko abana bomera nk'abatonda ngaho boye kugira ngo dushobore kubashikiriza ibindi murakoze
You're so amazing, boy. You do something different. Unkora ivy'abandi batigeze bakorayo. Umubiri ufise icaka, I love you my baby. Kajya kantu ukunda kumpa, I lose my control. Urumwe rukumbi, wambwiye akajambo ndagukunda. Sinzokibagira, naho nzoba ndi mu nda y'izi. Baby, I could follow you, spend my life with you. Cause I don't wanna let you go. Ibihe byose je nawe. Kala joshe, kala joshe. Subira ukambwire, nukuri kala joshe. Kala joshe, kala joshe. Kajambo k'urukundo, nukuri kala joshe. Gira ico umbwiye mami, vy'ukuri undutira mani. Nkorera kakajeze, ngumize muri mune. Haraho nuba ndiko ndarota, nkaho turi mw'isi ya twenyene. Oh my baby, for real you drive me crazy. I'm in love with you, my babe. I go die for you, chérie. Oh, uri mu mutima wanje. Baby, I go follow you, spend my life with you. Cause I don't wanna let you go. Ibihe byose je nawe. Kala joshe, kala joshe. Subira ukambwire, nukuri kala joshe. Kala joshe, kala joshe. Kajambo k'urukundo, nukuri kala joshe. Bite mtawa? Ni sawa kabisa, ni sawa. Biraza neza? Ewa turashima Imana kweli na sowaye. Uradundega? Ewa ni ngo kwa mabuye nyine bayubakisha urabizi nako bakomeye nyine cyane gose. Bega jya kwita gute? Njaje banitwa Honore akandi kazina nyine majama mu muji nyine usanga nyine twita. Wizi is Wizi. Kwa nyine is Wizi from Kayanza. Ewa wamateka. Wamateka. Bapeti bikwaye? Isa. Biraza neza? Bakwita gute we kwanza? Moise nawe wonye wabice biracika hari imbe? Wabikoze? Mbega hajya kuba umva ko bikora abantu bakagushimira kandi bakaryoherwa ukabona ko abaryohe uvyumva gute mu mutima wawe? Ndavyumva numva ryohe. Kandi bakomereye amakaye ngo uzoje gusubira ku ishuri? Mbega uriga Moise? Oya. Ariko uravyifuza gusubira ku ishuri? Mbega ubarongoye ari muri mwebwe? Uturongoye nari muri twebwe no mujama nyine bite boss? Ni sawa. Biraza neza? Yeme turashima kweli. Mbajya wewe bakwita gute? Je banyitwa Bigirimana Tarsisi. Kubwa kazina nyene kawa bajama bakayanza kid dukorane. Acha banyitwa ngo ni talent. Yes. Uri ngabirano man? Ngo ni ngabirano ngo yo gutamba. Waruce bisigura? Yes. Yego kwe. Mbega hajyanye mu novuga muri Kayanza Kids novuga niko mwitwa sibyo none? Mbega mubayeho gute mbega muri mu kigo kimwe canke mu bantu vuga mu mihana yanyu? Tweko kuntu tubayeho muri Kayanza Kids abana ntituri ku mucamumwo hariho nk'ababa nyene inyuma y'umuji abandi nyene bakaba mu muji nk'abana bo mwibarabara kesi na kesi twirarira ngaha mu muji tukirirwa nyene kuza nyene ducwenera nyene urabona nko mu gitondo kugiye tuzinduke ku majobu yacu. Yes kumbere matirero mwese rero muba tuba ngaha nyene mu Kayanza gusa twese ni muba mu kigo kimwe. Ntituba mu kigo kimwe. None kuba mutaba mu kigo kimwe bariko mukaba mwitwa yuko muri hamwe vyagenze gute mu mwabishoboye gute? Twe twarasavye kugiye turabe yuko twoja mu kigo kimwe. Kugira tumenye nyene nkako turose tukaza tugasabikanya. Nk'ubu urabona nk'ubu twarosa gafete hari bose usanga tutari kumwe ugasanga batwinjiyemo. Muga mu gihe nyene twese turi mu kigo kimwe usanga ibintu biko biragenda neza. Hinjemo abandi bana batari muri Kayanza Kids. Hari nk'abana usanga nyene bo ngaha nyene
muri aka karere basanzwe badasanzwe nyene bari mwiyo Kayanza Kids usanga baratwitayemo. Mbega Kayanza Kids mbega umuntu wese Kayanza Kids batahuriki. Bo Kayanza Kids abantu bameze gute n'abana bameze gute? N'abana bo mwibarabara, abana kandi bafise impano yo gutamba. Muri harimo abiga mu ruvuga muri mwebwe? Bo hariho abo yiga, harimo n'abatiga, harimo nk'abana bashika nko kuri 5 biga. Nabandi abana nyene batiga bivanye nyene n'ingorane baba bafise. Hariyo abana uvuga bashika kuri 5 muri mwebwe biga. None biga gute kandi abana bo mwibarabara? Urumva ingene bimeze twebwe mu kwiga aho benshi usanga nyene naho baba batishoboye akaba nk'umuntu akavuga ati reka ndakujana ku ishuri uraba ingene nawe vyogenda urumva nyene cha tugira nyene bamwe kora twese tuba dukunda ishuri kora ngaha naba nyene batiga benshi barakunda kugenda kwiga kuri iyo umuntu agiye kwiga hari ibintu byinshi amenyerayo nibijanye no mu mibano urumva sintuzi ivyigwa gusa byonyene twigayo twiga n'ingene koza turitwara imbere y'abantu abo dusumba nabo tungana nabo numva turasumba urumva niko biba bimeze gusa rero ko natwage tugenda bamwe bagenda ku ishuri umva usanga nabonye bitameze neza banga twe twiga bamwe biga ashaka nko kubura kamineruvare ukabura nyine uvuye ku ishuri ukabura utuntu two kurya urumva bica bigorana gose bica bigorana gose novuga uruhara Bface afise novuga muri Kayanza Kids. Bo Bface uruhara dufise ko yavuze ati nkuko nyene ndumunyakayanza nyene wanyu tinzobafasha nkuko nyene ntegerezwa uko nshoboye twekwerere Bface araka dufata mu mugongo muri Kayanza Kids twe turamenyekana hafi nko kwisi yose twe turamushimira Bface ahora aronka yego. Yes, muramushimira Bface ahora aronka novuga arabafata mu mugongo muri no misi byo negadogo none Bface wo mumenye gute kwanza? Bface natango enda mubona ku televiziyo hama rero umucumunyu uramubona amasoko yandi wabibonye gute umunsi mwegera none wabonye bimeze gute? Wabonye ari umuntu ameze gute? Namubonye ari umuntu akundana gose kandi n'umuntu mwiza kweli. Yes, n'umuntu akundana gose kandi n'umuntu mwiza sivyo none? Ariko ivyo ashoboye arabikora sivyo none? None vyose arabishoboye? Arabishoboye vyose? Zakora vyose arabishoboye Bface? Nabindi mukeneye? Ewana Bface kwera abishoboye gose gusa ivyo dukeneye ni byinshi nyine gose ni byinshi gose bwema. Yes, kumbure hariko habonetse nabandi kumbure bamufata novuga mu mugongo Bface kumbure icimvire ciri cyo gufasha novuga Kayanza Kids nabo nyine mwo cyanga nabyo bya byiza cyane ngira gusumba. Ego vraiment byo bavyiza gusa urumva nyine badaciye kuriwe. Shasinze kwese no. Nivyo ukunda. Ujya nitwa mu mukuru ujya ni papa wacu. Ujya ratwika gose. Bface on the floor kama dawa. Undi zosanga yitwa Bface azoba ari fake. Indirimbo imwe ya Bface uzima. James indirimbo za Bface handazi agura. Ndazi Patri. Zose ararenze zose ndazi. Umukunzi wanje ararenze yo. Ararenze. Ndamukunda sinibesha. Yo. Majambo Bface umukobwa mwiza. Indirimbo imwe ya Bface uziwe. Umukobwa wanje ararenze uko mukunda sinihenze twabyisanzemwo malove vezemo nakonze ntakanduzi urataha Bface nakunda abantu bajana batazi indirimbo ziwe nagora no ndayi urayizirimba rero agura rero twumva umuzingi munini agura umuzingi munini agura watu filesko beko mukanye burya habuziki seleta kazifuza uwo muziki kama tutambe kuko turifitiye Yes kabisa kumbere ni vyinshi kumbere twari kuyaga ariko nizere yuko amurafise cyo musaba nuvuga muri rusange niki musaba none ikintu dusaba nka Kayanza Kids cambe turasaba abana yuko bova mwibarabara kini ca kabiri tworaba nk'abantu badukurikirana bakaraba abana nyene kuko ntobosubira ku mashuri kandi baraba yuko baze bararaba baduha nyene ubufasha kubwishi kugira abana turabe yuko bova mwibarabara
kini naco abantu badukuriye bora nyene abana bakadufasha kugira abana baje ku ndero neza kugira baze bagende ku ishuri mu kwicenda bameze neza umuntu bayifuza kuba cako atire muzaca kuri Bface nyene kugira abashikire mwebwe kugira dushikire nyene basaba yo kubera nkobo niwe mu majambo make niwe aturi hafi gose nta kuntu nakumwe wohituza utabanje kubimubaza kuko natwebwe niyo haje umuntu tubanza kumubaza tese mwavuganye nawe hamanye bavuganye nawe aca tubura kuko naho ababoja twama turi kumwe hafi kuri telefone kujya mu ujya dukuriye wundi baca bavugana tukamubaza neza akatubwira kabisa kuko muri habonetse novuga ikaye canke ikaramu bazuce kuri Bface bozicisha kuri Bface nawe nyene agaca tubarira ati habonetse akana kanaka umunsi n'umoyo nzoza bizogenda neza tuvyizere sivyo none ariko kinizere kuva Bface atamwe kubafasha ndibaza murabona nuvuga kunguko Bface kuva adufashirije turabona yuko ibintu biko biragenda neza turabona yuko nyene ibintu biko biragenda buke abantu baraza kuturaba nyene baduha nyene utuntu two kwifashisha ubu twararose kweri utuntu twifashishe nya hatari twishi gose turamushimira cyane kandi turashobora no kubura nk'amahera yo gukora nka video nk'ubu tumaze iminsi tutanakora video kandi dufise ivyo twokorerako mugabo kubera nyene ataburyo cha twitura Bface wacu agahamagaca aturungikira amahera tugaca tubasha gukora ibikorwa byacu kumbe tubashimire cyane natwe turabashimira hari ikindi kintu twashaka kubera yuko muri Kids ntihari impano zo gutamba gusa nizo kuririmba zirimo n'amakomvya arimo twashaka rero nko ku bantu basanzwe baba nko muri buja hoho nta ibintu ikintu cyose bakoze kirabatantatife abantu benshi bakiraba cyane niyo mpamvu twashaka yuko natwebwe muri aba bazi kuririmba bazi no gutamba bazi no na comedy kuzikina comedy boza bakaturonderamo natwebwe bakadufasha bo kubera baba basanzwe babazi ko babikora natwe bakadufasha tukatera intambwe nimwe tukagerageza kabisa yes kumbure twaze byinshi kumbure mwayibonye ko vyagenze neza cyane tuzosubira no gutaha kumbure akajambo gato mu cyumba babwira cyo tuzezera ikiganza byo none akajambo tubabwiye nyene turabashimiye gose muze mwame muza kuturaba muze wamukoze gose ikindi naco ngo habashimiye umwene wacu mukuru wacu adufasha mu bintu byo kutwiza utuntu twishi two gutamba turamushimiye gose kukigoro atugira aduha akatwitangira nyine akadufasha gose turamushimiye gose tukaba dushimiye rero n'undi mukuru wacu arongoye Kanza Kids Imana iziguma imuhezagira gose tukaba dushimiye na Ondo Flowers na cyane nk'abantu nabo nyine bashaka kugira ico badufashije nibatinye kumwegera Bface nibamubaze nabo nyene bagira ico badushizeho niyo yoba ari umutima w'urukundo gusa nabo nyene urahagije bagirageze barabe nyene kugira iki badusove badutera intege kugira ngo tubikomeze tubikore tubikunze tubone ko ariho n'abadushigikiye na cyane